aho hakurya muri Kongo hariko haravugwa inkuru zigiye zitandukanye tuza guhera kuri Marcelo aho havugwa inkuru zitandukanye bivanye n'urupfu rw'uwahoze ari umufasha wiwe hama inyuma yaho naho nyene ashasura kandi ariho Maria n'undi mukenyezi hariko havuga inkuru nyinshi zigiye zitandukanye muri Kongo zivuga ku mukozi w'Imana zirekana yuko umengo si umukozi w'Imana w'ukuri ariho kandi biremeye yuko umukozi w'Imana umufasha we yapfuye acaronga urundi mugore aha bazica bandondera ngo banyice nimuza mu mporo ubusa je mvuga ibiri ivyo nta murundi mvuze n'umukongomani ariko ko maze ngaho Burundi mukamwakira ntimuze mu mporo ubusa aca nongera aravuga ati jewe apfuye Imana yacimbwira ko apfuye naci numva ngo parfait yiwe ngo imose muriko murumva yego muriko muravyumva mu ntegere neza hanyuma baca bagira iki baramushira muri morgue bukeye aca aramuzana muri Kongo Kinshasa camuhamba direct bacamuhamba direct aranka ko biteba urumva nimba ntiyashatse kurakoba ko baraba aho hari operation ibikiribiki muko umuntu yamwogeje yaravuze ko atigeze abona ahantu na hamwe bigeze bamubaga ivyo bitiwe baravuga ati ibintu ntibibaho ubu rero acavuga ati kuyindi turacavuga ejo bundi yuko umugore yagiye kugirisha BBL ni ya yindi ni ya systeme kubaga ibisusu n'amabere babongerereza sivyo abashizemwe yindi turufu yo kubesha je narabikora mushake umuntu wese aharira abantu b'Imana mugenda mu vyumvirize no musi bariko baravuga kuri Pasteur Marcelo ko ari we yobajya afise uruhara mu rupfu rw'umugore wiwe koko bibaza ko ushobora gukunda kubera ko ibitokunda benshi Freemason batanga amaraso y'abantu sivyo abicanyi ba mbere bahari ku isi yose abicanyi sibajya bafata inkoho n'abapastori ba fake abo bigira ngo n'aba fake kubera iki uti kubera iki nta mpuhwe bagira kuko umugore n'ubundi subi inyuma yari karasaba amusaba agire divorce kubera iki yaramunaniye hariho video imwe ariko aravuga mu isengero uravye ibintu yavuze avuga ko umugore apfa reka ndabibereke nararongoye ariko nta capacity mfise yo kugira umugore umwe tuje muri Bibiliya Imana bavuga ati umukozi w'Imana ategeza kugira umugore uyu camumbwira mwabantu tatu ntirirwa ngaha ntaza kuvuga ubutumwa ngaha ndico kinagoma ngarukeko vuga ko ari umukozi w'Imana w'ukuri ariko kandi mu profete yerekwa akavuga ibintu bidasanzwe no musi kandi akabaryama nabo bahuje ibitsina naba escro bariko baradandaza gusa iyo mvuze rero kuri Kristo ndikumana abantu baca bantuka je navuze sindamwanka yego nibyo bahuriyemo ntavyonzi mu bisanzwe abantu bakunda ibiboneka ibintu biri apparence katuje mu bitaboneka rero yatuje mu bitaboneka rero Imana bariko barasenga nibo bazize sinkeneye no kuzimenya kuko je mbona atari Imana nzima vraiment icambere Kristo ndikumana sishaka kumuteba ko cyane yego nyimba abasengera bagakira Imana ishimwe iyo umuntu agoweho na shetani naho yoza akaje avuga ati jewe ndi shetani ndashaka ndagukize mwana wanje kubera ubabaye uremera ucuvuga ati nto kandi nto yitango shetani ucuvuga muvyeyi nkiza ndapfuye ndagonkiza gituma ukunda kwataka abakozi b'Imana igituma utemera ibintu vyingo cyane ngo ni kubera depression wagize wabariye mu ishengero wabaje n'abakozi b'Imana waryamanye n'abakozi b'Imana hamurabona neza yuko atarabizi igigo atarabakozi b'Imana bukuri ugo ndakubwira umuntu afise depression icambere simvuze ngo sinayigeze narakize kandi arivuye hamwe n'Imana narasenze ndabwira Imana inyivurira hamwe na umuntu je nari nkeneye mvura. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye zirakomeze neza murusi mwiriwe canke muramutse bivanye naho murere. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV sonda gwikaze wose uri kwirikirana uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Kongo, Iburaya ndetse mu guvu y'abara ndavuga Marse na Saudite, bari Dubai, Canada, America, mwese ndabaha ikaze n'abari mu Buswisi. Uyu no musi dasanzwe kandi aho tugira amagyogira umutumire adasanzwe muzo mukunda mugiye bitandukanye, ariko kandi hari n'abatamukunda ariko mwankira ukuri kwiwe. Turagoye kandi koko murakoze meze neza cyane twose n'ababosi cyane nikora ko zugafisa kabare cyane Farig wangana ndabipfutse ndafisa kabare mugane byo bisigura ko ndi umubosi kameme yo bizoza iby'Imana itarampirambikiye ariko intambwe ya mbere yagoha bien sûr ndabishimira fuko shimi yo ntambwe rero haba hari utubrochette turyoshe n'udukito brochette
n'amapotaje muri weekend uzoze kugira ubyibuhe ndavyibushe jewe biba bimeze neza cane yeah utavuga amacupa nayo n'icupa bien sûr akaba ariko kaba karimo n'icupa ariko abakozi b'Imana tunga amafana urabizi areka abakozi b'Imana ahubwo bazoze baraza babandi banywa binyegeje je sinzobavuga bazoze baraza ndabaserva agacupa ndejo nagiye kubivuga honyene kuzo honyene ndejo bazoze uragiye kuba ko umeze neza ariko rero bazoze ndabahe karibu bose umeze neza ariko umeze neza asa neza ubugira kandi ndagushimiye kubwiza bwabaye karite yawe cyane ubwiza bw'Imana kuko Imana niyo itanga ibyiza byose Fitize nawe umunsi bamaze kugushikako uraho ko ari neza yes ni koko n'umutuzo kuganira neza cyane gose kutamubonye hasi n'umunsi yambaye guturiya ishika hasi sinzi ko ari kubera ko yiteguye kuvuga abakozi b'Imana kuri uyu munsi sinzi ko ari kubera ariko kandi no munsi dufite abakozi b'Imana benshi mu karere muri East Africa cyane cyane no tuza kuguma tuza kuvuga cyane cyane umunsi muri Congo abakozi b'Imana batandukanye ndetse n'ugahanya mu Burundi ariko kandi biravugwa bavuga yuko abitwa ko ari abakozi b'Imana bukuri no munsi bamaze kumenyekana yuko ari abakozi b'Imana ba Satani tuza kudondagura tuza kuvuga ba Marcelo muri Congo tuza kuvuga ba Joel tuza kuvuga Francis tuza kuvuga yitwa Joel Tatu Francis Tatu Francis Tatu yes tuza kuvuga kuri backlist NDIKUMANA bivuga yuko hoba hariho ibintu by'amanyanganyanga bagenderamo ariko kandi inkuru zo muri Congo z'abakozi b'Imana baziherutse twifashe gute ngo entreta ngaho nashaka kuvuga ikintu ava ariko tuza ngaho tuge conclusion y'ibiganiro bibiri mperuka gutanga ikiganiro natanze Chamimi Mireille ngire conclusion gato gusa nta sindanahateba n'ikiganiro nakoranye na wa mugabo wanje Claude wa mugabo wawe apana umugabo wanje ex donc ngire conclusion ibyo biganiro bibiri kugira nereka abantu kuko jewe nta n'umunsi n'umwe je nzobaho ikiganiro kitarimwo inyigisho kandi ndashimira mfata umwanya nshimire cyane abantu barambwiye ko bankunda kandi barabikunze cyane mugabo harimo nyene bakeya nyene bake urumva icambere Mimi Mireille baravuga yuko umugata amufashe ku nguvu n'ubu nongeye gukonfirma yaramufashe ku nguvu kubera iki uwa mbere bahebanye umugabo wa mbere uriya yamufashe ku nguvu akaca murongora bakabyarana bavanye uryo wa kabiri Claude yavuze ati reka ndakujane ku mupasitori donc amusengere donc amwumvirize amusengere agira ingufu kandi aramutwara baca bavugana yuko baramubaza ati kwiga urumva we yishakira ubufasha ko yo kwiga ariko baramubwira ati oya turiko turaraba ukwiye kurongorwa uri kurumva iyo no kufatwa ku nguvu bwa kabiri kwanza je ndabibariza abantu mwese muvuga ngo ntibibaho ngo ntiyafashe ku nguvu ngo canke ngo ibiki hari gihe frani ku muntu ahura n'ibibazo ukabona nta mbere nta nyuma ukaba oblige yo kurongorwa n'uwo muntu atashwa ufise muze mutahura ibintu je ndi sûr ko Mimi adashaka gusubirana n'urya mugabo wiwe Claude kubera iki uravye ingene bya niko gusa abantu benshi ntibanariza ibintu urumva donc ndiko ndaraba je ndarisearchinga nkakoresha na mind yiwanje nkaraba yabuze baranse kumwigisha mufashe kwiga ariko Claude yemera ngo amugire umugore nawe rero nagote niyo to umuriro yashimye yuko amubera umugore nko bihamwigisha gaheza amashure akazomukunda wenyine abyishakiye ibibazo byose ntibyari kuba donc nibakura amajambo gusa conseil notanga nuko boja hamwe bakumvikana hanyuma bakarera bagahana abana hakujya kwanje na Claude yuwanje urumva niko mvuga ngo yuwanje ex Claude ariko ni papa w'umwana wanje inyuma nk'usanga hari ibindi bintu bo bazobishire ku murongo hanyuma abana abarabe nyimba zobarera bavugana ingene umwe azobarera uwundi azarabarara cyaba bahana umwe atwara umwe uwundi atwara umwe okay aho ndahejeje sindahateba uno munsi ica kabiri irya emission twakoranye na Claude nayo nyene barayikunze mugabo harimo commentaire imwe nashaka unsomera shaka kugira ko deba
Yego. ukikura yiraba jewe nabikoze kugira kubera nzi abantu benshi bafise ibibazo nkabirya ugasanga umugabo n'umugore baravanye abana bagoye mu mporero nibyo bihari urumva nibyo bihari ahantu hose yego somera iyo commentaire yes commentaire avuga uko ni mwitwa Mananiyo Philippe birumvikana ko ari umumaterialiste urumva ko azibagiza Claude kuvuga ko bari bubakiye ku kinyoma yahendeshejwe nawe cyo kubakira ku busuma n'ubujanje bishoboka ko Claude yabwiye uyo yariko aribwa donc mumvo zo kumuvunira akagoye kuko nabirumvikana nubwo ayo mahera yaza nta munezero yaronkana uyo mugore ni igisamagwe umuntu wese yoja mu nzira ziwe yorangira ahamutse nka Claude baramuhahamuye umugabo w'abandi oyaha iyaba ari uko byagenze bon je niko mfise umutima mwiza sivyo kandi ndi umuntu ntahura ndashavura ego ariko nkavuga ati nako byabaye umuntu ndamwice reka tutangura ubuzima uyo muntu yatanze iyo commentaire yitwa Philippe nde Manariyo nibaza yuko atumvirije neza ikiganiro niba abandi bumviriza hejuru hanyuma ntibagiheze ngo bumve ivyari byo conclusion ariko urumva ibintu bimeze gute nico ncampereza ko mpanure abahungu abakobwa abagore abamama sivyo icambere nuko abantu bavanye ntibisigura ko sabambesa n'abanyuma birirwa baravana hariho n'abandi bubatse neza bikagenda neza sivyo ikindi naco bavanye gira bareke kudadiza urumva kubana baba babyaranye cyangwa umwana baba babyaranye kuko twebwe na live sigwe neza ndavuga ati twarabyaye twarahejeje urumva ahasige n'abana dutegereza kubarera neza ntibakomereke kuko twe hari ibibazo twagiye turahura nabyo twarakomeretse ntidukomeretse n'abana icya gatatu campanura mpezi iyo message uyo Felix ni Felix Manariyo yavuze ngo ni Philippe urumva ibyo ntiyavuze ibintu bimeze uko nico cyane guhanwa n'abagabo abahungu bakirondera abakobwa barongorana canke abagabo bahukanye bashaka kandi kwihomariya canke n'abagore nyene bashaka kwihomariya il faut faire attention jewe Imana yaremeye ko ibi bintu byose bimpitirako kandi umaniga n'ubu urumva Imana ari kungena gukuramo igikoresho cayo abantu b'Imana abantu basenga ntimuze musenge bavuga ngo Mana ngo cyangwa nzobisabuzi yuko Imana izobigukorera nakunda kuvuga Mana ncuramo igikoresho cawe Mana nkuramo ikintu kizima urazi ibyo bintu nasanze bisabye Imana ikigucisha mu bintu bikomeye ibihita byose imiyaga byose bikazi wawe kugira nawe umenye ingene isi foromye n'ubuzima ingene bumeze kugira wigishe abandi je nabaye nka puberi yes kasi nzoreka kubibabwira jewe nta kintu ntarabona antuka isi ndayizi yaranyigishije Imana irara ikavuga ati umuntu sinomukonya reka jewe nta muntu yamwigisha reka ndamwigishiriza so abagiye kurongorana rero kuri Claude reka nifatireko twarakundanye ibyo ariko aravuga byose yarabizi narabimubwiye je nababwiye ko ntabesha ikintu ataconze ntari sûr sizokivuga je narabimubwiye narabisiguye mu kiganiro twarongoranye abizi twibanira mu nzu turi muri copinage sivyo mu nyuma ubuvugisha buraza ngo Imana ivuze turongorane turarongorana ya mahera nyene byagumye kwa kundi naramwubaha narabizi yananabisiguye ntiyabibabwiye naramwubaha nari umugore nzi kubaka nta kintu na kimwe ayo mahera nayakoza umugabo ntashizemo ibyuyiwe ntibyabaho urumva rero hari ukungena abantu bitiranye ibintu urumva mugaho sindahateba mu gice no bahanura umugabo agiye kurongora umugore niyumvire eske ngiye kumurongora fisiki nipa kuba ufite ibyo ufise no kugira ngo urongore none reka je ndabibariza ikintu kimwe urazi kuva muri vide uja muri vide uba witeye ibibazo cureka kurongora muri make nico gituma nuru yanse kurongora nakuvutse oya nawe ariko arayarondera umviriza reka ndababwire birabaho nawe twebwe urumva ko twarongoranye umwe afise undi adafise ariko bigaheruka turi bamayibobo urumva no kwisuganya mwabaye bamayibobo
gute babirukana mu nzu uraza udashaka kuriha inzu uraramo koko sinateguye ko tuza kubiganira ko cyane gose nshatse kugira conclusion ariko sinogeranaje ntavugiye abantu batega amakenga na wewe ndetse na couple yawe nawe ati gute bavuga ati none ko wumva yuko icyabatandukanije nyamukuru ari uko Claude yavugishije umunyamerika akamubwira yuko donc tubana none ndakubaze Franike wewe muri makora mu rindira wewe nta n'igihumbi winjiza ku kwezi sivyo nta donc ufise imigambi mugabo ku bintu bifatika n'amahera ufise uri kurumva ukacuja ntiyabikoze ngo nugufuha ndabimusigure n'uyo yavuze gutyo canke n'abantu urumva ntiyabivuze ngo nugufuha ni bya bindi nyene umuntu abashatse gukora ikibi nyene kugira mwese mu bure vyose uri kurumva donc ntabwo rero ari kuvuga yuko nari nagiye kurongorana nawe ngo ni kubera ngo mfise cyane nawe adafise nasha mukavuga ati turihaye imyaka 2 yo kurondera yego ikibazo kiri cyangwa 3 ukarondera nanje nkarondera tukaca duhuriza hagati sivyo byiza none muca mwubahana muri level imwe erega bamwe bavuga ko wahivye umugabo kubera ko akenye padi tu nawe nyene yarabibasiguriye yaravuze neza ati koko yarankunda kandi yaranyubaha ikintu cyadutandukanye nje n'ubukene nyene ubukene none twaba mwibarabara twari kuvyarira mwikaneza none ahantu hari urukundo ubukene none buraba oyaha rindanda ariko nta rukundo cyane nivyo gwaye ruhari cyane hari ahantu hari fuite najewe ntazi kuko nari mfise umwana atari wiwiwe nawe yarafise abana atarabi wanje kandi ayo mahera yadufasha twese ikirenze ko yanka ko nkora abagabo bankira abagore ko bakora vraiment urumva namakosa cyane yes koko cyo twateguye mugabo kandi ababishaka ko tuzokugura igisije bashaka kutuzakugura inosije muraza kutubwira muri commentaire hamakandi ugatubagaruka n'umugabo wiwe kugira basho kudufasha benshi barabikunze yego umugabo baramukunze abantu benshi ahubwo bazona mu gutwara urafite oya niba mutware vraiment ko twahejeje nabyo bintu yavuze koko uje kwisanga n'abandi jewe ndakunda umvirize mugabo nase Franike je nase mba mpejeje tuba duhejeje nagukwemo ngaha kamenyere gukomba kama gahise oya soko bimeze ubu turi mu vyunguka muri makuru konderana n'ivyunguka ubu ndiko ndonderana n'ivyunguka iby'abagabo nashize ku ruhande kwanza tuzobegera ko naco mu nkuru yo hanyuma yes aho hakujya muri Kongo hariko haravugwa inkuru zigiye zitandukanye tuza guya kuri Marcelo aho havugwa inkuru zitandukanye bivanye n'urupfu rw'uwahoze ari umufasha wiwe hama inyuma yaho naho nyene ashasura kandi ariho Maria n'undi mukenyezi hariko havuga inkuru nyinshi zigiye zitandukanye muri Kongo zivuga ku mukozi w'Imana zirekana yuko mengo so umukozi w'Imana w'ukuri ariho kandi biremeye yuko umukozi w'Imana umufasha we yapfuye acaronga urundi mugore mu bisanzwe iyo umuntu apfuye umuntu wese aremerewe kurongora cyangwa kurongorwa yes na Bibiliya iravyemera yanka gusa ibitugira by'amadivorce ibi by'iwacu mugabo après tout barakwiye guhindura ibintu urumva ubuzima bw'umuntu ni burebure urumva hakugwa ari umutima muravana okay twagiye rero iyo ntanze ibindi biganiro abantu barabishima bakankunda abakunzi banje ndabinginze n'abansi banje egera ngaha mutore agatebe mwicari gasonga bugari abapasitori ba vrai tora gatebe mwicari abapasitori ba fake tora gatebe mwicari abakristo abapaganire muze hano ganire yego icambere murabizi ko jewe ntaza mvuga ibintu by'ibinyoma yego ibintu maze 2 mois ndiko ndabikurikirana ijoro n'umurango kugira nzotange produit fini ya vrai ntabesha icambere Pastor Marcelo mwama mubona ngaha baramwimvita yego shaka tuvuge kuri Marcelo na Joel 3 Francis 3 abo bagabo babiri umwe ni prophet undi ni pasteur international abantu bakomeye mwama mubemvita ngaha abakozi b'Imana ngaha murabemvita mugamanika n'amapancarte ngaho umukozi w'Imana akomeye araje bantega amatwi rero je ivyo birabasha urumva jewe bakomeye badakomeye bakomeye ku giti cabo urumva mugangira nsigure ikintu ndabereke ingene ibintu bimeze ubu Kongo yose Amerika Belgique Europe yose ubu unya bariko bavuga iyo histoire maze tuma ndiko ndabiraba umugore yarapfuye
ariko hajaho ikintu cankashete ntibamenye ikintu camwishe sivyo umugore wa Pasteur Marcelo je sinzi impamvu ngaho i Burundi mbere ko batabivuga sinzi gituma ngira ngo kandi yisi yose iriki nivyo bigezwe aha bazica bandondera ngo banyice baguhora nimuza mu mporo ubusa je mvuga ibiri ivyo nta murundi mvuze n'umukongomani ariko ko maze ngaho i Burundi mukamwakira ntimuza mu mporo ubusa ahantu hose isi yose nivyo iriki iravuga tubirabisha amaso twagiye umugore arapfuye afiriye he muri Thailand muri Turkey yes muri Turkey urumva bavuga ko Marcelo avuga yuko reka ndagashireko ka Pasteur Marcelo avuga yuko umugore yatwaye abana mu Bubirigi musanze umugore wiwe yitwa Blanche amaze umwaka apfuye sivyo kandi rya tariki yapfiriyeko niyo Marcelo yarongoreye ku yundi mugore yes urumva yitwayisha uyo aheruka kurongora Blanche umugore we aheruka gufa yarafise nationalité y'Ababirigi yaraba mu Bubirigi akongera akaba Kinshasa donc bagenda uko yego Simana yabahezagiye ntivyo ko bahezagiwe donc bafise ibihera byinshi aca afata abana batwara mu Bubirigi aca afata indege hariya arafise église Pasteur Marcelo mu Bubirigi yiwe hariyo umuntu ayijeje hariya mu representa muri Belgique église yiwe yitwa Compassion sivyo aca afata urya mugabo representa mu Bubirigi amutwara kuri aéroport n'undi mudamu uwo ni Blanche ni Blanche aja kumutwara kuri aéroport aja gufata indege aja muri Turkey agiriki ajayo agiyeyo ivyo ndakubwiye histoire ya mbere ingene babivuga nivyo yisiguye Marcelo acaja mu bitaro ngo yarafise akantu ngo agiye kopera gatoya ivyo ni Marcelo yabivuze baramopera naja muri gusenga waje ngo arasenga amasaha menshi yobona wacija kubaza abaganga gute umwanya ungana gutya amasaha ngano 5 6 7 operation y'akantu gatoyi katarahera ngo yamaze gupfa aca nongera aravuga ati jewe apfuye ngo Imana yacimbwira ko apfuye nacinumva ngo parfait yiwe ngo imose muriko murumva yego muriko muravyumva mu ntegere neza hanyuma baca bagira iki baramushira muri morgue bukeye aca aramuzana muri Congo Kinshasa baramubwira ati okay umva ama media yose ya Kinshasa yaciye aja hamwe bagira enquête urumva mugabo yo enquête bayitanguye ubu yari yarongwe kubera we yaciye yigira busy urumva ko bacamuhamba direct aranka ko biteba urumva nimba ntiyashatse kurakuba ko baraba aho hari operation ibikiribiki muko umuntu yamwogeje yaravuze ko atigeze abona ahantu na hamwe bigeze bamubaga baramubaza Marcelo none yavuga iyo ntunze iyo hôpital barayizuminga bashi baratwereka avuga yuko yari muri niveau 7 niveau 7 baca basanga nta bitaro biriyo nta ntunze nta salle d'opération iriyo ni chambre abaganga baryamamo mu ijoro kwiziyo bari kwizamu iyo bagira bopera umuntu mu bisanzwe aba famille irasinya n'umugabo agasinya urumva aca asigura yuko baramubaza ati none ko famille itigeze isinya biri hehe donc byagenze gute kugira ntihagire umuntu n'umwe asinya mu nyuma rero bana aca arondera igipapuro cerekana ko we yasinye n'uwundi muntu baramubaza uwo muntu ninde yasinye ngo ntawenzi wewe wofata ugafata umuntu ugasinyisha umuntu utazi umuntu bagiye umuntu wawe ukunda bagiye kugira operation birabaho ibyo bitiwe baravuga ati ibintu ntibibaho ubu rero acavuga ati ku yindi turacavuga ejo bundi yuko umugore yagiye kugirisha BBL ni ya yindi ni ya systeme yo kubaga ibisusu n'amabere babongerereza sivyo
abashizemwe iyindi turufu yo kubesha je narabikora mushake umuntu wese aharira abantu b'Imana mugende mu vyumvirize mugende muri Pastor Marcelo haca hazi ivyo nyene ivyo byose izi situation arimo donc baravuga ati none umugore mu pasteur gutaja kugirisha BBL birabaho yaravuze n'ubutumwa mw'isengero aravuga ngo moi je ne peux pas marier ngo la congolaise ngo niyo mpamvu ngo je narondeye uwundi ngo kubera iki ngo ba congolaise ngo mukunda ngo ama BBL urumva ubu ni byaciye avuga arafa passe yego niyo mpamvu yaciye arongora urya Aisha uwo Senegalese urumva basi ibyo bitihwe ejo bundi hagira iki baca muri iyo ndwi heze haca umugore bavyaranye aba mu Bubirigi bavyanye nande na Pastor Marcelo. Pastor Marcelo yavye hanze yaravye hanze nyene bimwe nama ndababwira mwabantu umwe nimwumvirize no abatoya agatebe nibumvirize bumve uwo mwana ubure yateye ikibazo baravuga ati mama wiwe arareklama avuga yuko bavyaranye umwana barabinyegeza urumva gushika ubu nta muntu aratahure nawe ubu ariko yisigura ngo iki ariko avuga ati Blanche umugore wiwe yatwaye inda kuri uyu representa atwaye eglise yiwe Compassion yo muri Belgique ngo niwe yamuteye inda umwana bacagira ankashete baramunyegeza mugabo je nkavuga ati none koma ivyo byose ariko arisigura besha hariho ADN yes byari ivyo yego je nzoza ndabaha inkuru urumva yego basi ivyo ngo bitihwe ubu rero ni ibintu biri ngaho yego bantu b'Imana muce mumbarira urumva iyo umuntu ariko aravuga abapastori muce mumbwira bakaca bavuga ngo ndiko ndabatuka koko abakozi b'Imana barabeshegwa cyane gose kandi bavuga ngo igiti cama ico batera kamabiri kandi misi yose kenshi kabaho no munsi bariko baravuga kuri Pastor Marcelo ko ari we yobajya afise uruhara mu rupfu rw'umugore wiwe koko bibaza ko ushobora gukunda kubera ko bitokunda ndabwira ngo igiti ngo yo bari bitega reka yatanga canke yo bari bitambo babatanga mu ba Freemason ivyo mana barashaka bamfunge barashaka banyice je nzokwama ndabivuga benshi n'aba Freemason aba Freemason batanga amaraso y'abantu sivyo abicanyi ba mbere bahari ku isi yose abicanyi sibajya bafata inkoho n'abapastori ba fake abo bigira ngo n'aba fake kubera iki uti kubera iki nta mpuhwe bagira bari capable yo gukora ico cyose kugira baronka amafaranga muza mu birabe ntibatinya no kwaka amafaranga imfuvyi canke umupfakazi none ni bangahe bafashe imfuvyi n'abapfakazi abo bose kuri nta mpuhwe bo murabona yuko umuntu wese abakeneye icubahiro babakeneye ibyubahiro babakeneye amafaranga kugira baronka ivyo byubahiro by'iwabo uri kurumva none wo bisigura gute swat yaramwishe ashaka ubutunzi agumana irya nyenyeri basi yaka sivyo kuko birazwi mu badayimoni utanze muri iyi system utanze amaraso uradomina abantu bose batanga ibindi bintu uri kurumva swat yamutanze kugira aguma afise irya nyenyeri yo kudomina urumva canke yamutanze ko ibibazo bafitanye kugira ntazomaramare n'isengero urumva abantu ntibazi bamukagura uwo ari we kuko umugore n'ubundi subiye inyuma yari karasaba amusaba gire divorce kubera iki yaramunaniye hariho video imwe ariko aravuga mu isengero uravye ibintu yavuze avuga ko umugore apfa reka ndabibereke yaravuze ati ngo kwimaria ngo je ngo nzokwimaria ngo ariko nta capacity mfise yo kugira umugore umwe zori tunasi linda ndabikwereka uri kurumva donc ndarongoye nararongoye ariko nta capacity mfise yo kugira umugore umwe tuje muri Bibiliya Imana ntibavuga ko ari Imana iba yashize bijya byose ari iby'Imana iba yaravuze bavuga ati umukozi w'Imana ategeza kugira umugore uyu urumva iyo video irahari ababikurikirana barabizi ko ndabesha ahejeje gupfa uwo munsi apfa yaciye afata stati barayitweretse y'intare urumva intare ingwe n'ingwe n'intare sufamo ibintu nk'ibyo y'abana bane Marcelo afise abana bane utwana tune tw'ingwe n'ingwe
hamwe n'umugore n'umugabo iyo stati barayitweretse yaciye ashirako aca afata abana bane bari ngaho na mama wabo n'icumu riri ndani ya wa mama w'ingwe urumva umugabo nawe ari ku ruhande baca bavuga ati niyo mpamvu yaciye akora baragize screenshot turabibona yaciye avuga ati aratanze message yaciye atanga message ko ahejeje kumwica mana yakubwana busigaye ari imfuvyi uri kurumva donc bashaka puissance urumva bakaca baza ngaha bakaca bavuga ngo urumva ngo umukozi w'Imana ngo akomakomeye yaje mu Burundi zamuratwara ivyo bitwe byanyu byose baguma bashira kwa amaboko je mpora ndabivuga bakantuka muza mugenda mushirako babashira kwa amaboko mutazi ivyo baba babashizemo yes kiri ngaho nyene hari izindi mpamvu benshi basiguye yuko yoba yatumye bivugwa yuko yoba ari we yishe umugore wiwe kubw'impamvu zikurikira hari izisho wavuzemo yuko yoba ari amabanga yoba yarazi kugira ntazo yamene akana kandi n'indi mpamvu bivuga yuko Pasteur Marcelo bivugwa yuko yoba ryamana n'abandi bagabo onya tuza kuvuga nico narakibonye Francis Tatu narakibonye sibe bivuga yuko baryamana abakozi b'Imana gakoko naraguhaye audio yego ya Francis Tatu je nta kintu mbesha mba na research nzi nabiraye yego Tatu bo iwabo bavuga ko bariko bavugana na Marcelo ariko je sindi suyo ko yari Marcelo mugabe ingene bako barabivuga birashaka kuba vya vrai cyakaba yari uwundi muga Francis yarivugiye neza ni ntiwamwumvise ngo jewe Tatu ngukuno yavuze ati yafashe indege afata indege aragenda nyimba ari Kinshasa nyimba yari mu Bubirigi ntumbaze asanga aho uyo mukozi w'Imana uwo mugabo sinde siyo ko ari naho bariko bavuga yuko ari Marcelo sinde siyo ko yari kuko nta zina ryo ririmo ariko Tatu yarivuze aravuga ati ngo ndaguhamagara ngo umwanya wose ndakubwira ngo ingongo nafashe indege kubera wewe ngo nze tuganire ndi muri hoteli none nkakubwira ngo chérie ngo tu peux venir ukacivuga ngo non ngo je suis avec ma femme ngo ndaza kuza mu wundi mwanya ngo jewe acavuga ngo wibaze ko ntafise umutima w'abantu ngo rega ndafuha kubera kino ngumiza muri hoteli imisi 2-3 uri kumwe n'umugore wawe je umbwire duhebane ntangura ubuzima ngo ndumujene ngo 35 waravyumvise ngo ndacafise ubuzima ngo ibintu byinshi bindindiri imbere camumbwira mwabantu Tatu ntirirwa ngaha ntaza kuvuga ubutumwa ngaha ndico kinagoma ngarukeko vuga ko ari umukozi w'Imana w'ukuri ariko kandi mu profete yerekwa akavuga ibintu bidasanzwe no musi kandi akabaryama nabo bahuje ibitsina naba escro bariko baradandaza gusa urumva naba escro ikimbabaje n'abantu batarakanura ngo babirabe je siniko ndagumura abantu hari abakozi b'Imana ba vrai ariko ntibaboneka abo ba vrai ntitubabona ku marezo sociaux uri kurumva bisigura iki iyo umuntu akora ibintu nk'ibyo byitwa ngo ni profete ni kubera ari umufrimaso abantu bose baja muri ivyo bintu by'umufrimasoni babaha amategeko yo kuryamana n'abakobwa sata abakobwa benshi n'abagore cyangwa bakaryamana n'abagabo n'abahungu n'utwana muriko murumva reka ndababwira ikintu kimwe jirana ko ndabivuga bakavuga ngo koko n'umusazi ngo bariko aragumura abantu urumva jewe Imana ico yangize ndakizi kandi nje nkwijije ukunya no kwiwanje hako no kwigira ngo ndiko nja mu bintu byagucyonye wundi yahora ngaha nimwamubonye mwe twahora dusangira inzoga mu profete nasanze shari umugenzi wabo navyo narinzi muri make naho wagendana no mukozi nace ndamubloka ndavuga ubu rero nije yageze gutanga ndagobagira abantange nimbara amaraso yari umaze kumuha nyene oya nta maraso mukatwarasangira urumva tugasohokana yego rero reka ndababwira ikintu kimwe je uzosaba kunyihenda kazoba gogo uri kurumva gusa amahera nzoyarya yabo bayamahe nzoyarya mugabo amahera avumwe jewe sindi profete sindi pastor uzojya amahera avumwe avumwe amahera avuye mu Freemason cyangwa avuye mu bindi bintu azohumuka nzoyahumurere gaje imanira nyumera kama w'ikigongo murumva rero reka ndabwire rero reka ndakubwira ikintu kimwe abantu bavuga ngo tuba tuko turacafuza abantu utuba tuko ducafuza abakozi b'Imana nibicare hasi biyumvire bazi ko batera imikoshi abantu
koko tuvuganisha ukuri murabe ayo ma eglise yose avuga ngo na miracle abakristo bafise 99% kwijana n'abatsindi n'abantu bakenye none zo miracle badakora kugira turonka amafaranga izo ni miracle zayo umva indi miracle rero yantangaje miracle ya Francis Tatu sivyo ari mwisengero ariko avuga ubutumwa monyumviriza muca munjira muri bibiliya murabaho Yesu yigeza akora ibyo no canke intumwa z'Imana afise umukristo wiwe aciye telefone nyuma yitwa nde naramwibagiwe ngo ari muri hoteli ngo wewe ngo uri muri hoteli ngo fukama ho nyene ndagusengera ngo akaca ngo mon Dieu Seigneur ngo papa ngo ntabwo ari byo je sindi muri hoteli ngo fukama ho nyene ngo uri muri hoteli manake bashaka kwerekana ubuvugishwa bw'uburofa uri kurumva kugira abantu babemere bazane baze barazana babaturira urumva mbebo bako basambana urya ntunze ya uyu Pastor Marcelo ko ari umusambanyi ko atigeze amuvugisha akaja kuvugisha ku mukristo uyu ko nawe nyene Joel nawe nyene asambana ko akaja hari umusambanyi avuga undi musambanyi mugenzi wiwe hariho témoignage y'umugore wa mbere bahurana na Francis Tatu akagore keza gutya yarahukanye nawe aheruka kurongora umuzungukazi bien sûr uko zimana barabiremere ko bahukana yarahukanye témoignage z'umugore bahukanye narazumvirije yarabyara abana Francis akabatanga mu ba Freemason urumva akabatanga bagaca bapfa oh my god urumva je narazumvitiye bien wenye nabivuga urya mugore abivuga baravanyeho afise umuzungu je muranjinja ngo je ngo koko ngo ndanarahukanye je sindi umukozi w'Imana n'ivyanditse ntavyonze none abo nabo bazi byanditswe urabizi nta gwitwazo na rumwe kuko abo bazi byanditse ko bahukana bakaca banarongora uri kurumva tata afise umuzungu kaza aheruka kurongora n'umugore yarapfuye omwe basi na Marcelo basi tuvuga ati naho yihuse mugurumva usanga ari ibintu by'amakondisiyo babaha hajye usanga ushaka kubona ngo nabagore ariko arabadayimoni babahaye barongora nabakobwa b'abadayimoni abagore b'abadayimoni zikaba kondisiyo babahaye bakabarongora kubera ari bahari abakorana hari yes twabonye Marcelo nimba atari uyu mwaka nyene cyangwa uyu mwaka uheze yaraje ngaha anya mu Burundi Francis aramaze kuja mu Burundi curo nyinshi ndetse bakora ibiteramo byo gusengera Burundi kugira muri cyo kuva mu bibazo birimwo hama kandi batumweko na Pastor Christ Ndikumana kandi biboneka yuko basanzwe bafatanye ubucuti budasanzwe bega imikoranire yabo mu gihe bamwe tuzi yuko canke bimaze kuvuga yuko ari aba Freemason bega umukozi w'Imana wacu Christ Ndikumana wewe yobari muri izo nzira iyo mvuze rero kuri Christ Ndikumana abantu baca bantuka je navuze sindamwanka nibyo bahuriyemo ntavyonze mugabo n'abandi bapastori bose bo ngaha babemvita ariko nkaca mvuga ati none nta muhemu ya discernement bafise sivyo normalement ntibona jewe basha ndumunyavyaha mugabo je ugiye kunyegera ukambera umugenzi Imana iranyereka wewe wese none gute bo barabakozi b'Imana kandi je ndumunyagihungu asanzwe ko ndabibona bo ko discernement tayo bagira bavuga ati umuntu turi kumwe vraiment ni mu Freemason cyane umuntu w'Imana none bica bisigurike ngaho Imana bakorera rero niyo babyizi n'Imana zabo izo Mana zabo ariko barasenga ariko ntaco koko reka tuvuge kuri aho kuri ubujanye naho nibiboneka uno munsi ari Marcelo ari Francis bose baramaze gutumwa ngahanya mu Burundi mu masengesho yo gusengera igihugu ndetse no kugira ngo bashobore gukorera hamwe kaboneka ko hari ugucuti hagati yabo bakoze Imana muri Kongo ndetse na Christ Ndikumana benshi waranabivuze ubuherutse ariko benshi baraguteye amabuye bega koko Christ Ndikumana yora umukozi w'Imana w'ukuri kubgawe ubona gute reka ndabwira ikintu kimwe bashe mu bisanzwe abantu bakunda ibiboneka ibintu biri apparence katuje mu bitaboneka rero yatuje mu bitaboneka je ndiko ndaraba nkakoresha ubwenge bw'iwanje n'ivyumviro by'iwanje n'ivyo mbona birimwe agasoro uti gute ndi umwicanyi tukagendana umwanya munini turi close nawe tabura umwicanyi
fendofi utegereza utegereza kuba umwicanyi kuko ndakwereka ati bani ngosha tuje kunigagura abantu hariya baraduha amafaranga tubanigagura tubibe amafaranga cyangwa tubibe biki dutunge urumva donc namwe nimwiyumvire namwe umuntu muri close cyane kandi si umuntu mwiza Marcelo si umuntu mwiza vraiment pardon maze kubyumviriza kenshi nkumviza ibyo avuga imagine rero ndako barabimubaza yaraja mu isengero akavuga ngo muguma munyagiriza ngo nije nishe ngo mafame ngo je m'en fous donc afise impwemu ya makaprice urumva uri umukozi w'Imana wa vrai utegeza kwisigura urumva ariko bagendana amakaprice ntazi iyava uri kurumva rero Imana bariko barasenga nibo bazize sinkeneye no kuzimenya kuko je mbona atari Imana nzima vraiment Mana yo mwijuru jewe barashaka nyimba bazonkuramwo brochette nyimba bazonkuramwo igisati Mana je ndabivuze ku mugaragaro yego iyo uri umwicanyi ukagendana n'umwicanyi fendofe utaciuhokira usubira inyuma utegeza kuba umwicanyi mugenzi wawe yes abo bantu bose wavuze ari Marcelo ari Tuna ari Plutôt ari Francis ari Chris NDIKUMANA bose bafise abantu benshi basanzwe babakurikirana mbega izo ntama zikurikirana abakozi b'Imana uno munsi niziko zija mu mahonero apana mahonero gusa ariko nibicare hasi abakizwa bicare hasi biyumvire kubera iki abo nyene urazi ko Imana twakiriye muri Afrika atariyo je naricaye hasi ndiga Imana nkaraba muri Bibiliya je Bibiliya ntayonzi mw'abantu mwe muga nkaraba ivyanditse nkaca nkompara n'ibintu ndiko ndabona Imana twakiriye Afrika nzima si Imana y'abazungu gute umukirisu atangura n'umupastori umupastori akenya ari umutindi atagira n'impunzi yo kwambara uri kurumva none abo je narufise amahistore yose ba Marcelo bose barabatindi bose barabatindi nta numwe atangura eglise afise amafaranga ukaca usanga abakristo bababeshijeho uraduza usigaye ugendera mu majipe ngaho onye urumva uba muri etage urarubatse etage aba bakristo bakaguma bari hahandi iyo Mana ni yahehe turiko turasenga ni yahe ko ariko bafata n'utwumuntu dukeya bafise batumutwara kugira buzuze inda zabo gusa nongeye kubisubiramo nta Mana bariko barakorera abakozi b'Imana ba vrai nta nabo tubona hari abantu banyumvise ejo bundi ku karago ndabwiye bana je mu nkuru y'ivyo bintu jewe bana n'ubuvugishwa buboze sinkeneye kukurika buriya kubura umunsi umwe ndagenda naragiye samedi haheze nka 2 semaines ndagenda maze kujayo kabiri muka ndavuga ati ariko nakwigumiye aha hantu ko ariho numva namuhemu yeriri kandi nkumva nyene kweri ari hasi nagashambre kanga no kuvurema urumva mugabo narasenze ndumva ko byinjiye mpemu yarakuje ko yego vrema ariko urumva arebaza cavuga ngo ABCD jewe ndakijijwe jewe uriko urumva ariko ukaca usanga uko umuntu agiye mu isengero niko utashe deja nibiyumvire raba ibyaha bihari nongeye kubisubiramo ibyaha bihari bisigura yuko biriya batugaburira mu isengero amasengero menshi baduha fruits zipfuye zitarizo yes tumaze ni benshi bamaze kujya ku vyamwa byakanguka ni benshi bamaze gukira ni benshi bamaze gushinga intahe zigiye zitandukanye ko bakizwa na kanguka yatangujwe na Pasteur Chris NDIKUMANA mbega abantu bose umusoko baramukurikirana igihe kibashobora kumenya mbega ni gutuma ashobora kwitwara mu gihe havugwa amajambo nk'agiye atandukanye ku mukozi w'Imana nabo yeva ishobora kuba atari ivyo bavuga ariko kandi ni gutuma ashobora kwitwara kugira ngo nawe ntazisange yaguye mu mahonero nanje nabivuze Imana basenga nibo bazizi je nta kisindi ngaho gucira imanza abantu jewe ariko mbashaka twigishanye kameme dukanure kuko jewe narakuriye mu nzu y'umupastori ndahagoregwa kandi ndaba mu isengero birazwi ndahagoregwa uri kurumva n'abandi ndabagore no mu rugo warahabaye uragoregwayo byose urumva bibaho kugira nanje nigisha abandi ababishaka ariko kuvyumva iyo ukoze rero ku bakozi b'Imana abanyakubaho hariya anya abari problem abantu baragutuka moi je m'en fous et je m'en fiche
bantuke canke bareke abashaka baratora ivyabo abadashaka babireke icambere Kristo NDIKUMANA sishaka kumutebako cane nyimba abasengera bagakira Imana ishimwe iyo umuntu agoweho na shetani naho yoza akaje avuga ati jewe ndi shetani ndashaka ndagukize mwana wanje kubera ubabaye uremera ucuvuga ati kandi ntoyitango shetani ucuvuga muvyeyi nkiza ndapfuye ndagonkiza urayibwira ikagukiza ikije kigukiza nico wirukirako uriko numva yego rero ariko umuntu nitwirate basi ko dukijijwe basi sivyo jewe ivya miracle bisiga binshisha miracle deja kugira uvyuke mu gitondo bwire bwongere buci yo ni miracle iyo ni miracle Imana bayakoze yes rero abantu sindavyumva ngo umuntu ngo agukozeko ngo uraguye hariya urumva ngo iyo ni miracle ibiki uriko numva izo miracle nibazikore bongere bakiza Dabi vyaha bihari mwisi ingene bingana abakizwa ari tikitiki abakozi b'Imana ari tikitiki ubwo buvugisha butagira ivyamwa byo gukizwa biri je ndakunda umuntu ambwira ijambo ry'Imana ryo gukizwa mukuje ko mbira ngo aje kuzoronka amafaranga udakoze ntukarye na Bibiliya bitubwira ntabwo tuzoguma ngaha ngo amafaranga turayarindire yakoroke sivyo uragira gutya ukabira niyasho kandi na Bibiliya irabitomora neza nyimba basoma Bibiliya y'abakristo bayacuritse ntavyonze Bibiliya bivuganiza muga sino batwanya nanje narabibayemwo ariko maze guhumuka amaso ni ucumenye kumbe nari mpumirije gutya uriko urumva rero nibave muri ivyo bintu abo basoma nabo bariko bariba abantu bitwaza ngo na miracle ngo nubuvugishwa nibabireke kuko umunsi abantu babahinyuye bakabahinyura bien basha ivyo bisengero byabo ivyo bizubazo byinjiramwe bonyene nukuri yego gushika Yesu agarutse niho bivuga yuko ari abantu bazoruhuka ariho kandi ko ataragaruka shukura yuko hazoguma hari abavugishwa b'ibinyoma benshi bitwa ko ari ab'Imana ari ugasanga nabe ibinyoma uno munsi ni gute umuntu ambega ashobora kumenya ati jewe aha ibinda za kuvyumviriza ibisinza kuvyumviriza bivuga ko utumwa ndaza kuryumviriza unawe ari karatwe ni ya mpemu ya discernement sivyo umuntu wese asenga azarisengera impemu ya discernement umuntu aje ukavuga ati uyu mukozi w'Imana ni muzima kwasi bose babi umwe kwijana nababwe nta nabo tubona kuri kamera hari habugura ama YouTube kugira bironkera amahera ya YouTube aba bakayugura kugira bamenyekanye n'isi yose bamenye mugabo rabati uyu muntu eske ni wa vrai urumva ugira uko ivyo ariko akora nanko bonje nkakubwira ati Franike uno munsi uraryama ejo mu gitondo uzovyuka waronse $1000 ukaca uvyuka mu gitondo ntuyaronke sivyo uzosubira kunyizera bon ariko suwe na lisansi kwizeye suwe na lisansi kwizera Imana ijambo ry'Imana afite abanegano abantu babera desi nuko umukozi w'Imana ahubwiye ikintu ucu gifatiraho nko kumengo niwe yakikubiye alors que Jacomavi uko nije mugiye baratubwira yuko numva ubuvugishwa ugendetse buri herero urafukama ubuvugishwa bwose abakozi w'Imana bakubwira nubwo ari umukozi w'Imana wafo yabo kubwiye singoba kucu judging ahubwo urataha muhira ukabisengera ni urazi ko ushaka kurecevinga message kwica ivyo urabizi murazi ko benshi bakira message zibica hajya ngo ayi receive it ukarecevinga ibintu bipfuye ibaza kana nkuba akakubwira ngo mbonye bakuroze mbonye wapfu jebera amaze kumba ko kenshi ariko ucukemeye ukavuga mu izina rya Yesu ntibikambeko uri kurumva hari gihe babikubwira agutera ubwoba kugira uzane kubera bashaka kubwira ati ebana shikana kugira nyene dusenge Imana ibikure uri kurumva mana yo mwijuru nta buvugisha mbona sirito nko ngahi Burundi ho ibi bihugu byose nabo abavugisha bahari ntitunababona Franiki oya havure muri kurarengera nawe bavugisha bavure rindira birikwa ku karago singombwa sivyo rindira birigwa kuka Imana ntivugira muri vide sivyo nabo abakozi b'Imana baronka umwanya wo gusenga benshi nta mwanya bafise wo gusenga
abandi bibereye muri ivyo vy'aba Freemason birirwa bavugana n'abadayimoni bakaza kubaha ivyo abadayimoni babahaye mugasangira ishengero rigasangira intama zigasangira n'umwungere ivyo kurya bakuye mu badayimoni kazi kanyu je sindimo koko sindimwo muri commentaire muraza kutubwira uzo twyaga ko ngaha anya ariko kandi urarengera kuva ko mu Burundi atamukozi w'Imana bariho numwe kwijana umwe apana n'igipande n'igishika numwe muri make aba bose tuzi bose urabakuyemwo bashobora kuba ari bo harimo umwe canke nabo nyene ntibabe barimo muri make ntaco nucizera jewe narakiriye kuri saving naratanze ibintu mana nta na kimwe nigeze mbona impene naratanze uranangene mu bapfumu bajana impene bakajana inkoko impene barazitwara urumva no mwisengero ukajana impene ukajana inkoko ukajana ibiki amafaranga ko ntigeze mbona ikintu na kimwe ni wari wizeye wewe ko shaka jewe nta muntu yizeye nka jewe wamengo uri mu kirimba wewe warikoze ko uri mu kirimba no kiri gukorera Imana ko nabikoranye n'umutima umwe ntabitanze ni kubera Imana ivuze Imana irangirira neza mugabo hariho ndibuka ari umukongomani yigeze kuza mu isengero iwacu uwo numwe mvuze muri benshi yavuze ngo umwe wese yiyemeze mbe yatubwiye ngo Imana akaza akakubwira wenyene message yiwawe n'undi yiwe arambwira ati hari ikintu Imana igiri gukorere muri uko kwezi ariko ivuze utange $100 narayatanze kandi cyarabonetse kiri ahubwo nacengwa mu ngorane mu bibazo hari gihe dutangura hano rya mbuto tubiba ukabibira abadayimoni bakuzira ntibakubabarira none ntuba wabahaye yes koko mu gusoza igihano cyacu abantu benshi bakunda kwagiriza yuko igituma ukunda kwataka abakozi b'Imana igituma utemera ibintu vy'ingo cyane ngo ni kubera depression wagize wabariye mu ishengero wabaje n'abakozi b'Imana waryamanye n'abakozi b'Imana hamurabona neza yuko atarabizi igigo atarabakozi b'Imana bukuri hama kandi mu rugo vuga yuko uba hari ingwane zigiye zitandukanye bigatuma utumva yuko utogira ikizere n'ikintu na kimwe ari mu ishengero ari no mu buzima busanzwe y'urugo reka ndakubwira umuntu afite depression cyambere simvuze ngo sinayigeze narakize kandi arivuye hamwe n'Imana narasenze ndabwira Imana inyivurire hamwe na umuntu je nari nkeneye amvura uri kurumva depression kwanze umuntu avuze depression niki warahungabanya abapsikologe badufashe nga depression ni nko guhungabana jewe ni umupsikologe ako je ndabitahura urazi depression ni ikintu kigushikira kikakubabaza Jiyongeye muri vire muranja muri vire atana kimwe kinjanye ngiye guhagarara gusa ndari ngiye ya depression bavuga no hari cyo mba ndiko ndaraba urumva uranuka kubura amabisi aha tabitoro bihari tukabura abantu bose bo bari deprime urumva benshi bari deprime ugiye muri vire rero ugahagarara ukaraba usanga ata muntu muzima numwe ariyo ubona abantu bataye imitwe bose urumva uri kurumva depression rero uyu muntu ariko aravuga ngo ko kafise depression bonye je narakize ugasanga bariko rabimbwira bo baracayifise uri kurumva jewe mvuga ibintu nabayemo by'abakozi b'Imana nabibaye nta wombesha sivyo yego reka ndaguha akarorero wewe nyene wa mukozi w'Imana wa wundi wa mujama wacu umwe mukongomani yego sivyo yego nyamuvuga ngo koko ngo aranye inzoga ngo biki nibiki si international si prophet ntitwasangiye inzoga namwe bwe twicaranye na jewe twasangiye inzoga mwanyoye ifana ariko we yanyoye inzoga plus de soda ku murango yego bro asha savana ndayibuka zibiri kana umugenzi wa Marcelo nasanze ari umugenzi wabo je navyo narinzi urumva nasanze ari umugenzi wabo cubona rero jaba dayimoni bose baraza nkabakira muhemu yera kaza nkamwakira nkaca ngira gutya nkaca ndabazanira namwe message sivyo umva ntari umuntu mwiza ahubwo nije ndi umukozi w'Imana wa vrai yes mugusoza igihano cyacu twavuze byinshi bigiye bitandukanye twavuze by'abakozi b'Imana muri Kongo Marcelo ndetse na Francis turatokana kuri NDIKUMANA aho benshi uno munsi bagifite amakenga yuko yo baratarakoze b'Imana koko bukuri bivanye n'inkuru zigiye zitandukanye umuntu agenda arumva mbega umuntu akwiye kugenda gute mbega nirihe jambo ry'Imana umuntu akwiye kumviriza mbega izi nkuru canke intahe badushingira turakwiye kuzumviriza tukazigira nka nkama canke tukwiye
raba tukarobanura icambere intahe ni wowe nyene ega intahe ziraryoshe kumviriza yego mugabo abantu bareke kuzihanga amaso cane kuko ntubura isi uko ari ivyo sivyo bintahe ubintahe wowe nyene personnel sivyo ikindi kintu naco ndashaka kugufana wewe nkavuga ati ndafana Kristo NDIKUMANA ce ndafana umupasiteri wari we wese ufana si bibi kandi nanje sindabanga mugaje yewe mvugisha ukuri uko ibintu ndabibona je nankamanyanga ariko urumva gufana ni vyiza ariko hageze mu vyampwemu gufana mu bisanzwe mu vyampwemu nta gufana kubamo ivyo ni uburi mu mubiri raba uvuga ati ndakijijwe eske Imana imbona gute mu bugombe bwayo ndi mu bugombe bw'Imana usanze utari mu bugombe bw'Imana cha wakoze icaha fukama n'amavi yawe ubu turishikira bige batobesha ngo mpaka bagende ngo badusabire ku Mana ntibikibaho igitambara carahera caratabutse catabutsemo kubiri ubu umuntu wese arishikira aho Imana ntaco dukorera turindire ngo baje kutuvugira bonyene ntibivugiye umuntu wese umukristo wese bantu b'Imana tugeze mu bihe vya nyuma bibi gose aho umuntu wese yikunda atawugirira impuhwe yundi umwese yisengere muga abantu nkabo rero ni bamwe batarahura nkeka n'ibibazo by'ubuzima ku buryo usanga na pastori wawe yaguhevye famille yagutaye usigarura uri agati kamwe ko mu mazi no bakigira ivyo bintu ariko devoir mpaye umuntu wese aza kubitike n'ibibazo biri sérieux narabivuze la fois passée azorabe yuko bazomuguma impande abazomuguma impande nta numwe umukozi Imana azo kuguma impande atabigira acu mukimuha n'amashikano utakimugura costume y'amamiliyoni utakimugura ikirato kizimvye utakimugurira imodoka ntibibaho urumva umwose niyirabe sindababwira ngo bave mu isengero kuko sije nabatwayeyo baragira bakompare bavuga ati Imana ikora gute basome na Bibiliya abakristo ntibasoma niyo mpamvu babiba mu gwenge bakabiba bagasigara bamayibobo ico nico kitwishe yes nivyo twazi byinshi bitandukanye muri komate muraza kutubwira hari n'ivyumviro byinshi bagiye muratanga ariko kandi kuvyo twayaze nihe ntererano ushobora gutereramo bivuga yuko hari bito ko abakuzi Imana mugabo koko atarabukuri koko Claudine umugore wa Claude turabashimiye ndakwiyamye ubu nta mugabo mfise ndi kwisoko mukama ukipoho katuzompamagara asubira twiganire merci mukazomvuga narababwiye mukazomvuga nta tutari kumwe sonike ni wewe oya wewe wamumuvuga byinshi abantu bashaka bona nk'umunyamakosa ubu nawe tuzokuvuga turaguteguza turagushimiye cyane merci beaucoup ndabashimiye yego yes merci beaucoup wose twirikanye yari African TV asante sana